none rero turanezerewe cyane kuba muri bino birori. Hanyuma turakeje cyane ishengero rya hano mu Kinama, turabakeje kubona mwibarutse aba bantu bangana 55 shengero. Imana ibahezagire, mubwiriza nabo bakorana, Imana ibahezagire cyane, muribarutse kandi niteka rinini cyane. None rero reka dusome ijambo rijanye n'uyu mwanya kugira ngo dusenge, duhamagara Imana ibane natwe. Duzingurure Bibiliya zacu dusome ijambo ry'Imana hano mu gitabo cy'Ivyakozwe n'Intumwa. Vyakozwe n'Intumwa igice ca mbere, turasoma duhereye kuri uyu murongo w'indwi, ariko ngomba cyane cyane umurongo w'umunani. Reka duhere kuri 6 tugeze ku 8. Havuga ngo, nuko bakoranye baramubaza bati, mwami, iki gihe nico ugira ugarukane ubwami bwa Isirayeli? Arabishura ati, si vyanyu kumenya iminsi canke ibihe data yashinze, n'ububasha bwiwe wenyene ubwiwe. Murongo w'umunani, ariko muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako, muzoba ivyabona byo kunshingira intahe i Yerusalemu, i Yudaya hose, i Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Yesu nashimwe. N'aya majambo muri uyu mwanya tugiye gusenga, tunasengera uyu munago mushasha. Aba bantu Imana yateye iteka rinini cyane, bakumva ubutumwa bwiza, bakabwumvira, bakizera, bakemera kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. N'aya majambo tugira duhagarare ko mu guhasengera kugira ngo bakomeze uru rugendo batanguye. Bagiriwe ubuntu budasanzwe, kuko Bibiliya iravuga ngo abamwakiriye Kristo, abemeye bakamwakira, yabahaye ububasha bukomeye bwo gucika abana b'Imana. Aba rero barabaye abana b'Imana kuko bizeye Yesu Kristo. Iyo umuntu yihanye, iyo umuntu ahevye ivyaha, abarose ububasha bukomeye burengeye ubutunzi bwo mw'isi. Ibintu vyose byo mw'isi bishobora guhenda amaso y'abantu. Iyo umuntu yakiriye agakiza, ababaye umuntu w'agaciro gakomeye imbere y'Imana. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Abari umuhigwe bukuri iyo yakiriye agakiza. Aya majambo rero dusomye n'amajambo Yesu yabwiye abigishwa biwe, ayababwira amaze kuzuka, kuko Yesu yakoranye n'abigishwa imyaka 3 avuga ubutumwa bwiza, abigisha, ababwira ijambo ry'Imana. Yesu akora ibitangaza bamubona. Hanyuma rero Yesu amaze gupfa akazuka, Bibiliya ivuga ngo Yesu yamaze imisi 40 ariko aragendagenda muri Yerusalemu, ariko arakora ibitangaza abamubambye batashobora kumufata. Ariko Yesu wacu ni mwiza. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ugumu umwizeye umwami twizeye yarazutse, ni muzima tete. Iyo ndiko ndatembera muri Yerusalemu, ndaraba imva zihari zose, ntayimeze nk'iyo Yesu yahambwemo. Imva ya Yesu irarangaye. Yesu nashimwe cyane. Yarazutse, yaravuye mu mva. Amen, 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 amen. Haleluya. Ibyo byarateye intege abigishwa ba Yesu, bararema, baravuga bati, Yesu wacu yazutse. B'Abayuda, b'Abafarisayo bariko baradutera ubwoba. No, Yesu wacu yazutse. Yesu nashimwe cyane. Acamara karanga ijuru, ariko aragendagenda muri Yerusalemu, arahagendagenda. Hanyuma rero aha yariko arabasezera. Abigishwa biwe bari bamaze kunezerwa bati, ubu rero birakomeye, ubu dufise uwazutse, ubu ntawe uzodukorako. Ariko Yesu arababwira ati, humura, hariho ivyo mutaramenya. Yesu nashimwe cyane. Ngira ngende kubategurira ivyicaro. Yesu nashimwe cyane. Baramubaza ibibazo bigoye, ariko Yesu arababwira ati, umva ivyanyu, ivyo si vyanyu kubimenya. Ivyo vyo gutanga ivyicaro, ivyo vy'ingoma yanje muzobitahura nimwaronka ubushobozi bwa mpwemu yera. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe cyane.
bo bariko baribaza bati yo ubu tugira twiganzura abaroma, tugira dukomere, tugira tuba abantu bahambaye. Yesu ati no, haracari ishengero rinini rikeneye kumva ubutumwa buzobanza bukwira mu mahanga yose. Yesu nashimwe cyane. Ati none rero kugira ngo ivyo muzobitahure, muzohagarare neza, mukwiye kuronka ubushobozi bwa mpwemu yera. Nimugende murindire ubushobozi bwa mpwemu yera. Yesu nashimwe cyane. Bene data mwabatirijwe, mwakoze igikorwa gikomeye ciza, mwashinze intahe imbere y'ishengero ko mubaye abakristo. Mwabatirijwe, wa mubatizo Yohana yahagara kuri Yorodani akabatiza abantu bihanye ibyaha, ariko akavuga ngo inyuma yanje hariho ubundi. Yesu nashimwe cyane. Hari umubatirizo wa mpwemu yera. Haleluya. Ubwo bushobozi rero ngo nibwo buzobashoboza guhagarara, kunesha icyaha, guhagarara neza. Ubushobozi bwa mpwemu bushoboza umuntu, haleluya, kunesha icyaha. Iyo umuntu atararonka mpwemu, naho wowe warabatirijwe, urashobora kwiba, urashobora gusambana, urashobora kuboregwa, ariko y'ubwo bushobozi muri wewe urahagarara neza. Amen, 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 amen. Muzokomezwa n'ubwo bushobozi bwa mpwemu. Atumva rero nimwaronka ubwo bushobozi muzobizabona. Muzogenda i Yerusalemu, muzogenda i Yudaya, muzokwiza ubutumwa mu gihugu cya Isirayeli, hanyuma ubutumwa buzoshishikara. Yesu nashimwe cyane. Mukwire no ku mpera y'isi muzobizabona, muzobishobora kunshingira intahe. Tugira dusengere aba bantu. Imana iteye iteka rikomeye cyane. Ubwo bushobozi bwa mpwemu yera rero urabukeneye, kandi saba gusa, nawe urabukeneye, kuko birashoboka naho wabatirijwe umutima wawe ukakubwira uturi umunyabyaha, hari ibyo wasubiyemwo, urakeneye ubushobozi bwa mpwemu yera. Tugira tubasengere. Wo bene data twabatirije, ubushobozi bubamanukemwo, muhagarare muri iyi si humanye, muri iyi si irimwo ibyaha, muri iyi si y'ubusambanyi, muri iyi si y'akaboregwe, muri iyi si y'ibibi. Muhagarare kubera ubwo bushobozi bwa mpwemu yera. Tugira tubasenge n'iri jambo ry'Imana. Turabahaye kaze, ngira ngo baregera hano. Turabahaye kaze cyane. Kaze tubasengere. Kaze Imana ibaha ubushobozi. Muzoshobore kugenda mu kinama, mubizabona, mushingira intahe abandi basore, mushingira intahe izindi abandi bigeme, mushingira intahe abandi ba mama, abandi ba papa, mubabwire ko mwamenye Yesu, mubabwire ko muri Kristo, nubwo bushobozi bwa mpwemu yera bugushoboza guhagarara muri iki gihe kigoye, muri iki gihe cy'ibidambidambi, muri iki gihe cy'ikinyabyaha. Nta nkomezi zawe zo gushoboza, nta mahera yawe yo bigushoboza. Oya, ariko ubushobozi bwa mpwemu yera nawe urabukeneye. Yesu nashimwe cyane. Kaze akoze Imana, muhagarare hanyuma dusengere bano bene data. Kaze dusenga Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, Mana y'icubahiro cishi, Mana nziza cyane, Mana wewe twemereye kuba muri kino kibanza aha hantu. Mana ewe Kristo uravyemeye kuyu munago mushasha uboneka, kwaba abantu bakwizera, kwaba abantu bagushingira intare. Ewe Kristo Yesu niwe wavuze ijambo rikomeye, urabwira abigishwa bawe ati naho twagendanye, naho tumaranye imyaka itari mike, murakeneye ubushobozi buzobashoboza gushinga intare i Yerusalemu ni Yudaya no gushika ku mpera y'isi. Aba bantu turabasengeye Imana, tete mw'izina rya Yesu Kristo turabasabiye ubushobozi bwa mpwemu yera, ubasha bwa mpwemu yera buzobashoboze, haleluya, guhagarara neza mu gikorwa cyawe. Turabahezagiye Mana, mpwemu yera yururuke muri bo, mpwemu yera manuke muri wo, Imana umanuke mw'izina rya Yesu Kristo. Aba bene data Mana, uhereye iyi saha bahagarare badatinya, bahagarare ivyabona, bagushingira intare. Urakoze Mana kubikoze, natwe turabarambitse ku biganza nk'abakozi. Uhereye iyi saha ubuzima bwabo bukingigwe, ubuzima bw'impwemu n'uburyo bw'umubiri. Turabasengeye barindwe imyami ya wa mubi, ubuzuza ubushobozi, umuriro wa mpwemu yera ugende waka muri bo,
urakoze ko bibakoreye, tubisabye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen.